Tekana munezero ntangere nze gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri Imbonesha Kure ya Hejuru TV. Uyu numwanya w'amakuru twabateguriye hagiye kwibanda ku matora ariko arategurwa mu gihugu c'u Burundi mu mwaka utaha 2025. Turabahaye kaze banywanyi bacu mudukurikiye muri mu bice bitandukanye imbere mu gihugu c'u Burundi, mwe muri mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, mwe muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwese kandi turabagengurukiye cyane ko mudahwema gukurikira ivyo tubagezako. Murazi neza ko kuri Hejuru TV tubagezako amakuru harabana na politike hagati y'akazina muntu, ubutungane, ibivugwa mu ntwaro, ibivugwa mu mutekano, ibivugwa irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru, ingingo n'amatangazo bigenewe abenegihugu n'ayandi makuru menshi yiba bitangazwa bimenyesha makuru no ku mbuga ngurukana bumenyi, tutibagiye kandi n'ayandi menshi tubatoreza dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino. Turabahaye kaze aho muri hose, tukengurukiye abarenga ibihumbi 45 n'ijana bariko bakurikirana ibiganiro n'amakuru tubandanya kubagezako. Ino mwanya rero twabateguriye ingingo irabana na amatora. Ubaho ibintu bigeze birashushe mu bice bitandukanye, yaba mu migambwe, mu benegihugu, ku maradiyo ndetse no bimenyesha amakuru hamwe no ku mbuga ngurukana bumenyi, kiriko kiragaruka ko cane n'amatora. Mu minsi heze twarababwiye kandi tubagezako n'inkuru y'abantu batangiye gushinga nani zo kurwanya amatora yimirije muri 2025. Akaba hari Bob Rugurika yatangaje ko ngamakungu ngo ariko ararebera ngo Burundi butegura amatora ko ngakwiye guhaguruka kugira ngo ahagarika amatora mu gihugu c'u Burundi. Ariko bamwe n'abandi suko babibona, ahubwo ngamatora yimirije muri 2025 hamwe na 2027 arabandanya ndetse imyiteguro ikaba igeze kure. Ni nayo mpamvu tugiye kubageza ko ibirabana n'amatangazo abiri ku mpande zibiri kandi zinahanganye cyane muri politike y'u Burundi. Nta zindi rero ni CNDD-FDD ya Reverien Ndikuriyo ndetse na CNL ya Agathon Rwasa. Muvyumvirize neza, ni CNL ya Agathon Rwasa kuko itangazo dufise ni irya Agathon Rwasa. Tubafitiye amatangazo abiri yoba yarashizwe ahabona n'iyo migambwe ibiri, ariko cyane cyane ku mugambwe CNL tangazo rikaba ryasohowe na Simon Bizimungu kandi azwi ko hari mu bashigikiye Agathon Rwasa, mu gihe uwo bahanganye muri uwo mugambwe wa CNL benshi bavuze ko ari CNL-DD bo batari batangaza itangazo. Reka rero dutangurire kuri ibi byatangajwe na Simon Bizimungu avugira uruhande rw'abashigikiye Agathon Rwasa, aho batanze itangazo riteguza abantu mu matora yemirije ya 2025. Iryo tangazo rikaba rigira riti: ndongozi namwe nyankamugayo muyoboka uburongozi bw'umugambwe CNL burongowe na nyakubahwa umushinga amateka Agathon Rwasa, ndabaramukije amahoro y'Imana kandi mvuga nti dusangwe CNL. Nkuko mumaze iminsi muvyumva, ejo aho bukera igenekezo rya 22 kwezi kw'icumi 2024 niho iyandikwa ry'abazokwitaba amatora rizotangura. Naho biboneka ko integura ayo matora ziteye amakenga, twamugarirwa kwitaba iryo yandikwa twese guhera ejo aho bukera. Murakoze, niko Simon Bizimungu yoba ahejeje gutangaza. Ni mwitangazo rero bigaragara ko yanarungitse mu magroupe yatandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi. Kurundi ruhande kandi CNDD-FDD nayo ikaba yaranditse ibaruwa ridasanzwe. Umunyababanga mukuru niwe yari yandikiye abagumyabanga, aho yagize ati: bagumyabanga bakenyera rugamba namwe mbonera kure, mu gihe dusigaje amezi 7 gusa ngo Burundi bwitunganirize amatora, bashinga amateka, bakenguza amateka n'abajanama ba komine mu rwego rwigenga ujejwe gutunganya amatora barayitangaje ikiragamitsi ntabanduka c'amatora. Ubuserukizi bumukuru bw'umugambwe CNDD-FDD buri n'iteka ryo kwibutsa abagumyabanga bakenyera rugamba n'imbonera kure bakwije imyaka yo kwitabira amatora, eka n'abazoba bayikwije mu kwezi kwa Ruheshi 2025 ko igikorwa co gutora bazoduserukira mu nama nshinga amateka no mu nama z'amakomine no mu nama nkeguza amateka ari agateka ku murundi wese, na cane cane ku mugumyabanga. Hisunzwe rero ico kirangamisi gitegekanya ko isekeza ryo kwandika intonde z'abarekuriwe gutora rizoba mu gihugu cose
guhera igenekezo rya 22 Gitugutu gushika igenekezo rya 31 Gitugutu no mu ntumbero yo gushika kuri rya hangiro twihaye ryo gutahukana intsinzi itagabanije muri ayo matora yimirije kandi mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ubuserukizi bukuru bw'umugambwe CNDD-FDD burahamagariye abagumyabanga bose abakenyera urugamba bose n'imbonerakure zose kwihutira kurondera amakarata karangamuntu ku batayafise kugira ngo bazoronke uburenganzira bwo kwandikwa mu ntonde z'abarekuriwe gutora. Ubuserukizi bukuru bw'umugambwe CNDD-FDD kababoneyeho kariyo ko gusaba inzego za leta ko bohimiriza abajejwe intwaro basanzwe bafise urara mu itangwa ry'ikarata karangamuntu ko babandanya babikorana ubwira kugira ngo ntihazagira umurundi takaza uburenganzira bwiwe bwo gutora no kwitoza kubera yabuze ikarata karangamuntu. Kwitora indongozi zibereye niwo mushinga demokarasi n'iteka ku murundi wese n'iteka ku muganyanga wese n'iteka ku gihugu cacu ciza acu Burundi. Tugire CNDD-FDD bigiriwe Gitega kuwa 17 Gitugutu 2024 Nyariteka Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD niwe yasinye kuri iryo tangazo. Imyiteguro y'amatora rero naho igeze ni mu gihe kandi no mu yindi migambwe bariko biyamiriza ibiriko birabakorerwa no mu mugambwe Padere bo babandanya biyamiriza CNDD-FDD bavuga ko ifise uruhara mu bikorwa byo kuyibangamira no gusitura ingoro z'uwo mugambwe, ibintu rero biteye n'amakenga cyane cyane iyo himirije amatora. Gutyo rero byoba vyifashe ariko kandi n'imyiteguro yo iracabandanya. Inyuma ya Bob Rugurika wiyamirije amatora ariko arategurwa n'urunani CRN gusaba makungu guhagarika umugambi w'inkinamico y'amatora yimirije mu Burundi. Urwo runani imbuguragihugu CRN ingeri ya rugamba rurwanya leta y'u Burundi rusaba makungu kugondoza leta y'u Burundi kugira ihagarika umugambi w'inkinamico y'amatora 2025 kuko azoteza imvururu mu gihugu. Shavino mu rw'inzego avugira urwo runani akaba avuga ko icihutirwa ari ibiganiro birimwe abarundi bose bihagarikiwe n'amakungu oni ubumwe bwa Buraya ubumwe bwa Afurika yase kugira ngo basubize Burundi ku murongo wa demokarasi n'iterambere. Runani mbuguragihugu CRN ingeri ya rugamba rwaraye rusohoye itangazo ryerekeye umugambi w'amatora yo mu mwaka uza wa 2025 aho urwo runani rumenyesha ko amatora ashobora kubamwo imvururu zikomeye arico gituma saba mukungu guhagarika umugambi w'amatora bise inkinamico mu mwaka wa 2025. Jovino mu rw'inzego abavugira urwo runani amenyesha ko bamaze kwandikira umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ku wa 10 Nyakanga 2024 bamenyesha ko mu Burundi hariko harabihonyangwa ry'agateka kazina mu Burundi bishobora guteza akaga gakomeye mu gihugu hamwe hotagira igikozwe. Shovino mu rw'inzego akabandanya amenyesha ko yandikiye kandi urongoye umuryango wa Afurika y'ubuseruko Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo mumenyesha ku vyerekeye ishigwa mu ngiro y'ingingo ya sentare ya Afurika y'ubuseruko yerekeye ikiringo ca gatatu c'uwahoze arongoye igihugu Petero Nkurunziza. Shovino mu rw'inzego akaba arangiza atera kamo amakungu kugira hagarika umugambi w'amatora habanze haba ibiganiro bidakomera birimwo abarundi bose batandukanye bihagarariwe n'amakungu harimo ONU ubumwe bwa Afurika y'ubuseruko ubumwe bwa Buraya kugira ngo babanze gusubiza Burundi ku murongo mwiza wa demokarasi n'iterambere. Aya makuru rero tuyabandenirize mu bindi biriko biravugwa mumenyesha makuru bigiye bitandukanye hamwe no ku mbuga hariko haravugwa ikibazo c'amazi gikomeye cane mu gisagara ca Bujumbura. Mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura amasanamu arateye ikigongwe isinzi ry'abantu bari kurondera amazi mu miserege ni ikibazo c'amazi cabaye akananira abahinga. Muri groupe WhatsApp irimo yitwa Badasamara umuyobozi mukuru wa Regide Soleto na Colonel Jean Robert Manigomba abajijwe ico kibazo akaba yanditse ati ikibazo c'amazi muri noho basha kiriko kimena imitwe bikwiye vurema mugabo ndafise icizere ko uyu munsi bikunda. Mu kiganiro yari Jean Robert Manigomba akaba aramenyesha ko amazi akoreshwa mu gisagara ca Bujumbura yateguwe mu 1985 ku ntwaro ya Perezida Bagaza. Ico gihe rero akaba harateguwe amazi yazoba kwiga gisagara gushika muri 2005. Bagaza rero yari yumviriye abarundi imyaka 20 yakurikira hanyuma naco bakoze kuko muri 2005 haciye haza Perezida Nkurunziza kwiyumvira akazozero byaciye bihagarara dusigara tubaho ku munsi maze umutegetsi wese akiyumvira kubyo agiye kwiba mu kibanza jejwe. Regide Soyo yabayemwo amarorerwa.
Perezida Ndayishimiye rero abaraje muri 2020 Regideso ayishinga igitoro umwe mu biwe muha kuyirongora kugira ngo yorohereze societe Prestige ivugwamo umukenyezi wiwe maze Burundi baca bagera kuburira rimwe igitoro maze n'umuyaga nkuba ibigega vy'abakuru vyuzura amafaranga n'igihugu rero babandanya kubona ibara natwe dusubira no kwa Jean Robert Manigomba wenyene mu myaka mike Regideso baherutse kuronka inzu iciye amamiliyaridi menshi muri mwe mu makarisi yahambaye ya Bujumbura. Regideso Prestige ibukuru cane baba barojoje amabondo Murundi aturi ku mukanda abura ivyankenerwa vy'ibanze. Ingorane nshasha yadutse mu buraruko bw'igisagara yavuye ku muringo tutwara amazi wacitse nyuma y'imyaka 5 umwe awitwaritse kandi abantu basemerera. Ese ninde hano ngabinezwe? Ni ikibazo rero ngo kibandanya kuba kananira abahinga mu gisagara ca Bujumbura. Hari ikiziga rero ca Pascal Nshimirimana catuye mu gikoni kuko ejo haheze mu gitondo niho hamenyekanye iyo nkuru itabariza Pascal Nshimirimana umukozi w'ishyirahamwe Braludi yabuzwe irengero kuva ku wa 5 heze ni ku itariki ya 18 ukwezi kw'icumi 2024 baherutse rero bwa nyuma Pascal Nshimirimana hari ku wa 4 hagati y'isaha 3 n'isaha 4 z'ijoro avuye mu kabarero ka muramo we bita kwa Blaise yatashe mu rugo Muramvya muri komine Mutimbuzi kuri transversale ya 15 twaziye Avenue numero 15. Pascal yarashitse iwe harinjiza imodoka mu rupango ntawuzi n'ivyakurikiye. Bukeye rero ku wa 5 mu gatondo muri Braludi bamuhamagaye kugira bamumenyeshe ko imodoka itwara abakozi ije kumutora sanga telefone wewe irazimije batumye ababanye nabo baramubuze bagiye mu rugo basanze urupango rwuguruye umukozi atari yari umukozi rero yagiye aboneka isaha 8 z'umuranga avuga ko yari yazindutse kuraba umugenzi mu gisagara ca Bujumbura. Umukozi rero akaba yavuga ko yari yasize sebuja aryamye. Kiziga rero kikaba caratoye mu gikoni inyuma y'imisi 3 atazwi irengero Pascal Nshimirimana atowe kizigo no munsi mu gatondo mu gikoni ca mu rupango rwiwe. Kiziga rero cari gitanguye kononekara no bico vyumvikana ko Pascal Nshimirimana ashobora kuba yishwe agishika mu rupango ku wa 4 mw'ijoro. Birumvikana kandi ko n'umukozi w'afise uruhara mu vyabaye. Bazi umisi Pascal Nshimirimana bavuga ko yari umuntu amahoro cyane bavuga ko yakunda gutera inkuru no guteramana n'abagenzi kindi bose rero bahurira ko nuko atamugambwe n'umwe yarimo bakavuga ko yari umugenzi wa CNDD-FDD n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntiyatinya guhagararira kwarira ibijanye na politiki yari kumwe n'abagenzi yize ariko nta ruhande yari yegamiye. Mutati nka bose rero bagaruka ko nayo yari afitanye n'umukenyezi wiwe hari haciye hafi umwaka umukenyezi we yaravuye mu rugo aja kwibana agenda ajanye n'abana ntawe uzi ko n'ivyo bifise ico bipfana n'urupfu rwa Pascal Nshimirimana. Ico bikoze umukenyezi wa Pascal Nshimirimana ari mu bamurondeje rwose amaze kubugwa irengero. Kugeza ubu rero umaze gufatwa n'umukozi w'umuhisi akaba yaragaritswe ku wa 5 mu ntumbero y'amatohoza ariko kandi tukaba duhojeje n'umuryango w'umuhisi Pascal Nshimirimana. Tukengurukiye mwe mwese mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho masabe kugira ngo muzocikwe n'ibiganiro hamwe n'ayandi makuru menshi tugenda tubatunganiriza kuri imbonesha kuri hejuru TV. Imana ibahezagire mugire umugoroba mwiza.